uranezerwa mu mata bihora binshikira arashimye waje bihora binshikira tugeze proceedings waje umuhamagaro wo gukorera Imana shimwa himbazwa mwami Yesu umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru. Dawudi yaravuze Zaburi 103 umutima wanje himbazwa umwami nawe ibimba mu byose mushimize ntagiba ryera. Shalom shalom bakunzi bacu muri ko mudukurikirana muri mu mihingo yose y'isi. Shalom bakunzi b'ikiganiro ijambo ry'umunsi. Uno munsi turanezerewe no kubana namwe kandi nibaza ko ibibazo muhora mugira naje nk'umukunzi w'ico kiganiro bihora binshikira. Hora niyumvira ati mbega ye uyu mukozi w'Imana ahora adushikiriza iki kiganiro mbega ninde. Niyo mpamvu uno munsi nashimye kumusanga aho akorera ibyo biganiro kandi nagire ubuntu ndamuronka kugira ngo noneho tuganire. Ego Imana rero bahezagire nukuri twizeye ko ikiganiro kiza kubanezera nk'abakunzi bacu. Murakoze cyane. amahoro cyane rwose. Ego ndanezereje no kubabona uno munsi ubundi nahora nipfuza kubabona by'ukuri. Rero reka muramutse abakunzi banyu bariko barabakurikira. Shalom bakunzi ba channel Evangeliste Patrick, ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu. Ndabakunda cyane ngene murora mukurikirana ibiganiro byacu. Ndabaramukije cyane bakunzi bacu, ndabifurije amahoro ya Kristo Yesu mwaganze imitima yanyu. Yesu abahezagire cyane. Amen. Murakoze cyane. Ego Abakunzi banyu hariho bamwe bahora bambaza ati none uwo muntu ngo bamumuzi. Jewe rero nico gituma nashimye kuza kubaraba. Ego Barifuza kumenya mbega Patrick ninde. nitwa Patrick Ndayishimiye Rutonesha. Navukiye muri Kongo niho iwacu. Mfite abavyeyi abakozi b'Imana papa na mama baracariho. Ndafite abo tuvukana iwacu tuvuka turi batanu. Ndashima Imana. Mana zakushimisha umutima wanjye Mana. Mbega umuhamagaro wo gukorera Imana by'ukuri waje gute? Umuhamagaro wo gukorera Imana waje nkiri muto. Nkiri umwana navukiye mu muryango w'abavyeyi bakijijwe. Papa wanje nasanze ari umukozi w'Imana mu ishengero rya Pentecote. Nkuriraho muri ivyo birenge by'abavyeyi bakijijwe barantoza kumenya Imana. Papa yaranankarira cyane. Iyo ngiye mu bindi ari umunsi nibuka yankubise cyane ntagiye kwikorara nja kukabumbu. Kimwe yaraje mu Burundi ndamubwira ngo ndagushimiye ko umunsi umwe wankubise unkubitira kusha gukora igikorwa cy'Imana. Ikintu kinezereye no kumva umuntu yatanguye kumva afise umuhamagaro akiri umwana. Abantu bo byumva gute bo bitahura gute? Nasanze burya ingabire ni ikintu tuvukana. Ingabire urayivukana. Jewe nkiri umwana muto ngiye kuragira inka nirirwa mvuga ubutumwa umunsi ukira nataha narushe nasanzaye nirirwa mbwira ubutumwa bwiza ibiti nkayubwira kwihana nkayubwira ngo muve mu byaha ivyo ndabibamwo umunsi ndazibagira naragiye ahantu hafi yaho mama yaje kurima sivyo ageze hafi aribaza umwana wanje yoba yasaze yoba yagwaye byagenze gute mugabo yegereye hafi yumva ndiko ndavuga ijambo ry'Imana mu mbaraga zidasanzwe tiyanyegereye tiyankozeho aravuga ngo reka mwana wanje akomeze abandi baramubwiye niko ku iminsi yose yaragiye arakavuga ubutumwa umva ntararongora kaba umuvuga butumwa nkaba umuririmbyi ngatangisha amashikano kandi hari ibiti nizotangishikana naho natanguriye ndazamuka mvuye muri ivyo biti nagiye muri Sunday school. Nibaza ko abariko badukurikirana munezerewe cyane cyane abavyeyi biki gihe rimwe na rimwe turagira ibibazo vy'abana bacu twiyumvira ati mbega yemu uyu mwana bizogenda gute. Nibaza ko akaruro keza turiko tugakura kuri uyu mukozi w'Imana kandi nibaza ko bica biduha ingufu zo gusengera abana bacu tukongera tukabahanura gukorera Imana no gutangura gukorera Imana bakiri bato. Ariko rero aziga Patrick ega Jesse narinzi ko wavukiye iyo muri ivyo bivuga naho rangira ngo wavukiye aho mu gisagara cya Bujumbura none ibyo babyagenze gute kugira ngo ze Bujumbura
mbega hari ryari imyaka maze mu Burundi niyo myinshi kuruta iyo nabaye iwacu muri Kongo. Naje ndi muto cyane. Hano mu Burundi mpamaze imyaka 23. Naje muri 2003 itariki 23 z'ukwezi k'umunani. Hano mu Bujumbura hari ku isoko nabona za ya miduga nkikanga bw'amana y'abantu. Nshikira mu muryango w'abakristo w'umunkere wanje yarazi Imana. Navuye iwacu nawe aratangura arantoza kuvy'Imana cyane aranyigisha amajambo meza yo kwizera ndakomeza. Nukuri gukomeza ni byiza. Nawe ndakwipfurije gukomeza ariko kubibazo mwahora mumbaza nibaza ko mu bironkeye inyishu cyo mutaronke nyinshi muzosubira mumbaza. Yego. Ariko sinogenda uko. Ko natomboye nkakuronka. Nukuri ndagusabye ubwira bariko baradukurikirana. Igitangaza kimwe yemwe mu myaka umaze ukorera Imana ndazi ko wo birondora imyaka n'imyaka igahera ariko turashaka igitangaza kimwe gusa kimwe Imana yoba yaragukoreye. Shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we, haleluya. Ingabire Imana yankoreye ibitangaza byinshi. Mbona imyaka 23 ndi mu gihugu kitari cyacu. Imana yankoreye ibitangaza byinshi ariko ukuvuze kimwe reka kivuge. Reka mvuge igitangaza cyabaye itariki 11 z'ukwezi kwa 11 nyene 2012. Uwo munsi ni umunsi utazibagirana mu buzima bwanje. Nari kumwe n'umupfasoni wanje Fuso irangonga. Fuso ifise toni zibiri z'isima yari igiye gupakira. Nagongeye umunsi ya Eglise Vivante aje kumfata agakinga nako kacitse fre nako karamukubita nagwa agahariya. Ico ni gitangaza tazibagira mu buzima bwanje. Gitangaza naje ndumva icari gitangaza ariko cye numva rero ibibazo bibaye byinshi ni gitangaza n'ukuri kandi Imana yarakoze kandi ndayishimira kubona nshobora kubabona. Rero byagenze gute mwaciye mujahe ninde yabatabarije mwaciye muja mu bitaro ibihe ngene byagenze ngakiye mu gitondo nari nijoro kwigisha kuri Eglise wacu nimba kumutakura kuri 10 numero 23 nari mba kuri hafi ya Eglise nari mba na Eglise Vivante. Uwo munsi nijoro umuvuga butumwa mu gatondo. Muri uwo munsi nzibagira habaye umunezero muri ico gitondo. Imana yaramanuye imbaraga z'umwuka wera nariko nigisha ijambo ryo kwizera. Turanezerwa mu materaniro mu gatondo naho kumefise rendez-vous yo kujana madame kwa muganga. Arambwira mvuye kwigisha nacerewe. Arambwira imwicaye tugenda mwase imwicaye kubera nacerewe. Oci tugenda. Turagenda kwagenda munsi ya Roi Caredant kwa Cesar. Tuvuye kwa Cesar baratubwira yuko batabishobora bantuma kwa David. Kwa David hari umuginekologe hari kwa David mwijabe. Muri yo nuriye bisi ndiko ndaza mpabwa telefone yo muri Kongo ko umuvukanyi wa papa data wacu apfuye. Muri uwo mwanya ndandika message ndiko nandikira bamwe mu bavukanyi bacu muri famille batuye hano ndiko ndababwiye iyo message mu mwanya muto hariya munsi ishite kwa David. Madame ndamufata kuko ararengana naje ukuguru kwa mbere kuja butika burimbo ifusiraza ukuntu yangonze simbizi ukuntu yangonze ntiyagonga umugongo ntiyagonga umutwe ntiyagonga igonga ikirenge. Haje abantu barantabariza umva madame araho nawe yakomeretse nanje baranteruye banterura nyibuka ijambo ry'Imana. Mwebwe muri ko muratwumviriza ndabasaba ikintu kimwe muza mwibikaho ijambo ry'Imana mu gihuye n'ingorane gerageza prophet ijambo ry'Imana. Numvisha abantu bariko baravuga ngo timujane kuri pressereje niho hari hafi ndababwira ngo timujana kuri pressereje ndabasavye ntimujane kubera ukuguru kundu kwari kwabaye bari kuguca natura zaburi vuga ngo izigama amagufwa y'umugororotsi kugira ngo ntiyagire na rimwe rivunika. Aho nari kumvuga gutyo ikirenge cyasubiye cyahindukiye. Shitse kwa David barambwira ahantu tubishobora baca baratelefona kwa David muri Rohero baranyirukankana kwa David muri Rohero. Umuganga ambonye mu bisanzwe ntibashaka kugira operation utagize radio. Jewe ntabwo bigeze bagira radio. Yararabye guki yagize guki kuguru avuga uyu muntu tubujana muri direct ndinjira muri operation barahamagara bamwe mu bukanye bacu na mfise umunkere wanje Pastor Ribe muri Vivante baramuhamagara abantu bose babaraje
madame sinamenya turatandukaniye kwa David bahita bamujana ku bindi bitaro ashitse baramukorera ivyiwe yaragize ikibazo mu nda amara nka 3 jours 4 jours mu byo bitaro nanje nja ngaho abana barasigiye mu hitwa tufite tubiri dutoya kibaza abavyeyi babo aho bari abavukanye abandi babanyi bacu bari nk'abavukanye bacu barabegeranya bararana nabo tibazi byabaye mama ikintu cakoze abantu bariko bararumviriza muzobe hange ku bavyeyi banyu ego mu minsi mikeya mama yarahurutse ino mu Burundi kugira ngo aze kungwa mu bitaro nahamaze hafi nk'amezi abiri amezi abiri umuntu ari mu bitaro Patrick umbabarire abantu barayamaze baravuga ati burya by'ukuri ubutunzi tugifise n'amagara ku umuntu akomeye n'ukuri yewe uri kuratwumviriza namba ushobora gutambuka namba ashima Imana ushima Imana yewe ushima Imana ushima Imana ariko cewe niyumviriye nibyo uri umukozi w'Imana urafise ijambo urafise indirimbo urafise isengesho nibiki by'ukuri byagufashe muri ico gihe urumva ati ndakomeje hariho bamwe bavuga ngo hari n'igihe umuntu asenga Imana ukamengo yahoze ariko bavuze ati burya ntiba yahoze nukuri ngo niho ibiri kandi ngo ibiri kirakora ariko byoha byarabashikiye yaho mwimvira ati yewe Mana urihe ibyo bihe mwabiciye byari ibihe bigoye narasengera ngaho mu bitaro narifite amajambo yo kwizera nari hafi n'Imana ariko kandi ari igihe byashika bikakomeye ndi umupapa narifite abana babiri abana bansaba bategezwa gufungura bakagaburirwa n'umuntu ajyamye ku bitaro mugabo hari umunsi umwe nababaye birenze ku buryo nabahora baza kundaba bavuze ngo ibi bintu birarenze urumva iminsi nabaye kwa muganga ukuguru byaranze ko ikirenge gifatana baba oblige kumbaga hano kibero kugira ngo baze gutera inyama hariya ikirenge cegerane umunsi bahambaza ahantu hazima hakomeye nagize umubabaro tari bwigere ngira hariho umugenzi wanje w'umukobwa yaraba muri Amerika naza kumugarukaho uwo munsi agahamagara muri Amerika akababaza ngo nuhiye muti twotera Patrick arababaye cyane bakamubwira umuti akagenda kurondera muri ville arabura mu Burundi imiti yose bamubwiye 3 yarabuze ararira arambwira Patrick buno mubabaro ufite sinshobora kumanda kureba umeze gutya ndatashe uwo munsi narababaye uwo munsi nagize umubabaro urenze kuko nababazwa naho babaze hazima kugira ngo ubwo bubabare nahise umubabaro urenze byoroshe ariko kadushime ko cyane gose Imana yakoze igitangaza nubwo ntaramenya uko byagenze ko ndababona ko nabonye mutambuka ndazi neza ko Imana yakoze ibikomeye none ga Patrick byagenze gute jewe nkeneye kumenya ukuntu butambuka ukuntu bataciye ukuguru ukuntu byagenze ni igitangaza c'Imana nukuvuga sinava ku gitanda ibintu byose urumva sinabikorera ngaho byari bigoye cyane mu bitaro byaroroha gukoresha toilette yo mu nzu urabona agiye toilette byari byoroshe umugabo ntashi muri quartier agiye toilette muri quartier rabizi cyari kibazo gikomeye yo kumutakura mugabo nkagumana ivyizigiro kagumana ivyiringiro Mungu wetu wa ajabu yaciye amezi abiri muganga barambwiye ngo harageze gutaha ibindi uzoza ugaruke bakaza bakambaza none uzorihirwa nande niki kizokurira bino bitaro amafaranga araba amukababwira ngo ukora muri onije ya ntaho nije nkora Imana izabikora sinzibagirwa umunsi banzaniye facture y'ibitaro baranzanira ibipapuro nimba ari bitatu baranzanira baranyereka uwo munsi narashigumiye amafaranga bandise sinari bwafate n'igice cyayo ngo ndafite mu maboko mvuge ngo ahe n'amafaranga yiwanje sinari bwafate mugabo ndasenga Imana nabwira madame yugara umuryango ego
hari indirimbo nkunda mu gitabo cya kantike y'ikirundi cyangwa no kinyarwanda byose birimwo indirimbo y'120 ivuga ngo mwijuru imbere y'Imana fise umuntu avugira ngo ni umukuru w'abatamvyi kandi yitwa Rukundo. Mumpamya yuko mu mutima wiwe handitse mu izina ryacu kuko mvugira nta mazi yobasha kumunyaga. Ndabwira madame ugara dusenge duheje gusenga ndamubwira tekera ibintu byose turataha 9 ndamubwira okay arambwira sawa iwe akagira ngo hari umuntu wa telefone nta muntu numwe yambwiye 6 zuzuye sinzibagirwa uwo mwanya wo munsi hinjira wa mukobwa umugenzi wacu aratuganiriza aratera inkuru arambaza murataha ryari 9 mwaroza amafaranga ntayo twaronse mugabo turataha turarangaha murataha gute njewe icyo nzi umutima wanje urahamya neza ko ntaha aca nsigira amafaranga asigiye amafaranga ndayafata ndagenda kuri reception ndababwira ngo aya mafaranga avuye mu ijuru ubu nyene ni yagitibuka ni mwakiri hama mu ndeke ntahe ayandi nzoguma ngaruka kuriya yarakwiye yari umva yari make cyane ndagirwa favere baramyemerera baravuga genda uzogaruka ukuntu yagiye arishwa ayandi nazo ndabivuga uwo mukobwa nyine Imana abimukoresha arakoreshwa arahamagara abantu hariya kugira ngo bamfashe Imana ikora igitangaza hagira abantu muri Amerika gapana hano baregeranye amafaranga ndariha ndashobora kuriha ibitaro kubw'igitangaza c'Imana ndabishimira Imana. Byari bigoye ngene nshobora kuvuga ngo nzoguma ngaha mu gisagara cya Bujumbura ndaryamye madame yarangwajije dufite abana 2 ariko ndashaka mbwira umuntu uri kurankurikirana mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu avugira ni umukuru w'abatamvyi kandi yitwa Rukundo. Mpamya yuko mu mutima wiwe handitse mu izina ryanje kuko avugira. Haleluya. Reka nkubwire igitangaza cyabaye. Igitangaza cyabaye. Umva icyo gihe nta WhatsApp zari bwazi. Nahora makumviriza radio. Numviriza radio. Rero umunsi umwe nakunumviriza ikiganiro kiba kuri radio Vyizigiro. Sambiri zuzuye cyitwa Shimwe gishikirizwa n'umukozi w'Imana Chris Ndikumana. Chris Ndikumana iryo joro sinzogibakirwa mu buzima bwanje. Ntawe. Chris sindamuzi. Ndi kuri radio ariko arigisha. Ariko aravuga hejuru yo gushima Imana. Aravuga ikintu ngo nimba uri mu bitaro ukaba uri muhira urwariye muhira ahantu hose ugwariye ariko ukaba hari urugingo rumwe mu ngingo zawe ufite ruzima shima Imana ku rugo ruzima. Aravuga ngo hejuru yo gushima Imana mu bibazo apana ngo ntidushima Imana gusa ariko tunezerewe gushima Imana mu bibazo. Ingabire nabaye nk'umusaze muri iryo joro narabyutse ndafata ukuguru kuzima ndakubwira Imana ukuguru ni kuzima kandi ifuza ntigeze kugerako mfata umugongo ndabwira Imana iyumvira ukuntu Fuso yangonze tiyagonga umugongo ni muzima ndabwira Imana iyumvira ukuntu Fuso yangonze sinakubita umutwe hasi umutwe wanje usanzaye amaboko yanje mwami ni mazima ndagushimiye. Haleluya. Ndagushimiye Mana uri igitangaza ndaririmba amazaburi ndahimbaza umwami ndavuga Imana iryo joro naravuze Imana ndara ndiko ndavuga Imana. Hariho abantu bari baje kuntaramira nk'umugoroba basiga ndyamye ndiko ndababara ngaho bagiye kuvyuka mu gitondo bansanze hanze niki cyabaye ndavuga ngo naraye mpuye n'umukozi w'Imana kwirata naraye ndashima ijoro ryose iryo joro niryo joro nahagurutse ndava hasi tamabekiye ndayasiga ndagenda mukengera hariya ndamandanya ngenda ubuzima bwanje burahagurutse niga gushima Imana kuva ico gihe kugeza no naguma mu gitanda kagera bakaza muri saro bakafata bekiye agenda na bekiye ngashika muri saro mugabo se nagenda ahantu hari ukuguru sina kwita hasi. Cyubahiro ni c'Imana. Cyubahiro ni c'Imana. Imana yarakoze igitangaza. Abigishwa hari umunsi batangara ngo babonye Yesu akoze bagakora ni bavuga ngo akora byose neza ngo abikoze byose neza byose muri Mariko iyo jambo ndarikunda cyane ndaryigisha gose byose abikora neza byose abikora neza cyane ego byose abikora neza ndanezerewe. Rero ndakubwire ga Patrick umukozi w'Imana uvuze ngo Chris ego byo mpora ndamwumva
n'y a qu'une seule route, c'est le sang de Jésus. uretse ko ntaramubona nyene ngo murabonana nukuri rwose tukabonana ariko ubwo ko nakubonye ngira nawe nyene ariko Chris mpora ndamwumva nkumva ibitangaza Imana imukoresha nkavuga ati uyu mugabo ni gitangaza nukuri unkundira banze ndamuhezagira Imana imuhezagira amen na cyane cyane ko Imana yamuhamagaye akayemerera Ego. akayitaba akayikora hari umunsi umwe Yesu yabwiye abigishwa biwe arababwira ati nukuri ni muri Yohana 14 Yesu ubundi asanzwe avuga ukuri ibyo avuze byose nukuri ariko uwo munsi haravuga ngo nukuri byumvikana ko ari ukuri kurenze ego atunyizera azokora nk'ibinkora azozura abapfu azogaburira ibibi azo Chris rero nibaza ko ari mu bakozi b'Imana bakirigeze ngo mbere azokora n'ibibiruta Chris arakoresha none kugeza uramuzi mumaze kubonana waramutelefone mbega warashinze intahe ndamutelefona ico gihe nta telefone yiwe nari mfise nta kintu kimwe gusa naciye nguma kuri ico kiganiro nta munsi numwe nigeze nsiba ico kiganiro sinogisiba reka umunsi umwe ujya mukobwa navuze mu ntahe yitwa Alice arantumira ntangiye kumva gutambuka mva muhira barantora imodoka irantora inshikana kuri King's Conference nicaye kuri King's Conference hari seminari y'abakozi b'Imana Chris ni warakosobanura ndavuga ririya ni ryajwi uriya ni wa muntu uriya ni ryajwi rimwe numva sinzokwibagirwa ari yambaye ishati ya rouge n'ipantaro ya noire sinzovyibagirwa ndagenda ndamufata ukuboko ndambwira Chris ni wewe uzutanga iganiro kuri radio vyizwe ko gatatu saa 2 arava mu nijeyo arambwira n'icaba ndamubwira igitangaza cambayeho aca aramfata ukuboko anjana kuri pasiteri wiwe pasiteri Aime wo muri Menevame aca arambwira shingiyo ntaye turi kumwe na pasiteri Aime yampinduriye izina yampinduriye amateka yampinduriye izina ndashima Imana kubwo uyu mukozi w'Imana ndashima Imana kubwiyo kuva naba mukumutakura ka mu Kinindo ntahandi hantu namwe twobonaniye nawe duca tandukanye birahera kandi birahera titwasubira kubonana nawe umunsi 2015 ndimuka mva kumutakura nja mu Kibenga tanguye kwegera ntangiye kumwegera hari muri 2015 ndagira ibintu bya réveil ari amakuru en France kwagera ngo revival conference conference ya mbere yabiri aho ndaba mu gipango mu Kibenga mugenzi wanje arambwira sha hari umuntu witwa Christine Kumana dusengana uwo muntu yasengera he muri Menevame none rero ndamubwira Chris ndamuzi ku radio twaranabonanye Imana yaramukoresha kubganje sawa ndafise ifoto Chris yaje kwigisha mu gipango cyaho narimba mu gipango mu Kibenga urakome iyo foto ndayifise aho narimba mu Kibenga no munsi twatangiye gukorana nawe tuva mu Kibenga tuja ahantu muri Trinity tuva muri Trinity tugera muri King's Conference ariko aranyigisha kwizera ari mu bantu mvuga ko yoba ari umuvyeyi wanje mu nkema kubera ko yaranyigishije kwizera yaranyigishije gusenga arambwira ngo nigihe Patrick uzumva udashaka gusenga byugusenge igihe ndavuga igihe ndabishaka ico gihe nyine utabishaka naje mpora numva ibyo bintu bivuga ibyo niho nabikuye ico gihe utabishaka ubikore amasengesho aratobora aramena igisika arampamagara bukeye duheje conference arambwira Patrick ndifuza nagukunze ndifuza guhezagira atangira kumpezagira kubico gihe akampezagira Patrick ndakenda guhezagire pezagire ministeri yawe ico gihe umva nta itangura nyine ryo hasi yarabimbwira kugeza uyu munsi Chris n'umuntu Imana yashize mu nzira yanje Imana yanje uraziga Patrick hariho umwanditsi yavuze yitwa Isaac Newton yaravuze ngo nabonye canke nisanze ndi umuntu adasanzwe
ngo kubera iki nishimikije ngo bitugu byaba rero ndiko ndabyumva uwo mwanditsi n'ukuri yarakoresheje jewe ndakeneye umbwije ivyo bitugu by'igihangange ndabyita igihangange kuko yavuze ngo ni legeant akarorero woba wiga kuri uwo nka mukuru wawe niko nobivuga nakahe Chris ndamwigira ibintu ni byinshi mugabo reka mvuga ibintu bitatu ikindi cambere namwigiye ko gusenga amasengesho yo gushishikara udahagarika icya kabiri namwigiye ko discipline aho discipline sindabona undi muntu mukuvuga muri discipline ya Chris kubahiriza umwanya isaha aguhaye rendezvous turabona na saa 5 urumva nje yarampa akambwira Patrick turahura saa 5 nukuvuga ngo saa 4 n'iminota 40 nateza kuba nashize ahantu nicara ndindira nibuka umunsi umwe nigeze gucega iminota 2 arambwira Patrick umwanya waheze nacerewe iminota 2 kubera déplacer mbi ndamubwira mu mwanya waheze nukuvuga ngo namwigiye ko gukoresha umwanya bimwe birenze ikindi gitangaje mu byo gukoresha umwanya abandi bakozi b'Imana iyo dufite amakoraniro turi kuriya ishite kuri rwego rwiwe twe abandi baza amateraniro amazi saha 2 yatanguye na protocole zirezire iwaza mbere y'abandi nukuvuga amateraniro atangura saa 8 saa 7 n'iminota 50 Chris abari muri salle avuga man erega tugikorana ama conference naragira isoni nkabona rashitse nta muntu urumuraza abarimzi baracyari muhira baracyabatega amabisi nta iwe yashitse muvuga butumwa ararindire ko baza ikindi kintu namwigiye ko gikomeye sindabona undi mukozi w'Imana ashobora kwiyumvirira abandi bakozi b'Imana nka Chris kuva nakagenda mu isi y'abazima kwiyumvirira abandi kora numva abantu benshi bakamutuka ngo agira gute abena bamumva bakamutuka mugabo nkibuka ko jewe Imana yamuciyemo ndakira kango kitaratangura kwisireka tubirekeraho reka mvuga kandi kantu namwigiye gakomeye niwo yanigishije iyo umuntu aguhezagiye akaguhezagira yarambwiye Patrick umuntu aguhezagiye uwo muntu jana izina ryiwe ku Mana ubwira Imana ngo Mana uyu muntu yampezagiye umuhezagira yangira nico gituma umva yanyigishije kuva ico kintu nagitangwe kuva 2018 nje umuntu wampezagiye 2018 ndamuzi ari mu gitabo n'ubu nyine tubotaha no kwereka umuntu wampezagiye 2018 aho Patrick nukuri Imana iguhumugisha amen naje hariho dukenye maze kubiga ko na cyane ijambo mukunda kuvuga kenshi ngo kudasenga ono kwihemukiye ako yumva naje naragafashe ngo kandi uba wihemukiye ugahemukira abo wabyaye n'abazovuka mu nyuma rero kuneza yacu no gusenga ariko ikindi nigira kuri uyu mukozi w'Imana na jewe arafise umunezero w'agakitsa nibaza ko Imana ikwiye kubandanya utuza uko buke uko bwije mwavuze ibyo kuba mu bitaro ariko mwamwibuka nk'umuntu umwe canke babiri babakoze ku mutima nabo ntimwogenda mutabashimiye canke mutagize ico mubavuga ndashimira cyane gose umuryango umonkere wanje barabanteje ramunzi Pastor Ribe arafise ingabire nyinshi zimwe mu ngabire namwizeho no kunezerwa mu kibazo no kuvuga ngo yasanga aho turi mbabaye akadutera inkuru tukanezerwa ikindi kintu neje ubundi namwandike ndakimubwiye namwigiye kwizera no kwatura amajambo meza n'umuntu akunda kuvuza gitari araririmba urumva araririmba hari akaririmbo nasubiyemo akaririmbo nasubiyemo mu misi yaheze kavuga ngo yampindura izina yampindura amateka urazi ko tukora tukaririmba ngaha yagahimbye turi kumwe yampinduriye izina yampinduriye amateka yampinduriye izina umuntu witwa Alice Sibomana sinzo kumwakiko Alice Sibomana yatubereye umuntu adasanzwe Imana imuhezagire nukuri nibaza ko muri ko muraneze jewe nanezerewe nongejwemo inkomezi nasubiye kwizera nasubiye kunezererwa Imana igira neza ibihe byose none ga Patrick turiko
turegereza ku Ego, ni byinshi, ni birebire. Imana basaruwe nabo ni birebire cyane. Nibaza ko hariho Ego. abagwaye abagwaje abababaye abaguze abihebye gira akajambo ubabwiye Haracari ivyizigiro. Nukuri. Haracariho ivyizigiro. Narabonye ikintu kigoye muri nose no gutakaza ivyizigiro. cyane Hari ijambo nkunda muri Psaume 27:13 mba narihebuye. Iyo ntizera ko nzobona ukubwira neza ko uhoraho n'isi y'abakiriyo. 31:19 ukavuga ngo erega mwami ukugira neza kwawe ni kwinshi uko wabikiye abagukunda. Haracari ukugira neza kw'Imana ku buzima bwawe. Haracari ukugira neza kw'Imana ku buzima bwawe. Imana iguhe Amen, amen. ego Ndagutakaza ivyizigiro. ego hari jambo naje nkunda Zaburi 56:3 gihe cyose nzotinya Niwe nzozigira. nzokwizera Amen. gihe cyose uzotinya uze wizigira Imana hariho ikiganiro Ego. burya ico kiganiro nico cyatumye duhura Ego. mumenyana na benshi Na bariko benshi cyane. baradukurikira. Ego. Reka naco kigaruke ko gatonya mbega ubona abagikurikirana boba bangana gute hoba hariho intahe ariko kandi burya ikiganiro kiragoye gukora Ikiganiro ngene cyatanguye sinari mfite gutangura ikiganiro cyo kuri YouTube. Aho. Pe. Nafasha abandi. Nafasha umumama dusengana witwa Mama Laure. ego Tumita Mama Kiongozi afite ikiganiro cyitwa kuri channel yiwe yitwa Holy Canaan TV. ndamutse Naragenda mufasha. ego Hariho ikindi kiganiro cyitwa Iriba Ryiza. Nabo naragenda nkabafasha. Umunsi umwe madame wanje nundi muntu bariko barasenga muhira si unarinze. Imana rirababwira ngo ntanguze ikiganiro. Barabimbwiye ndababwira mwebwe murazi amafaranga. Murazi ibiganiro ngene bitwara umwanya. cyane Nararabira kuri abo nja gufasha. Nararaba ibikogwa kugira ngo ikiganiro kigushikire. Ndavuga ibi reka. Barambwira nyamara Imana yabitubwiye. yabipfutse Nicaye kuri jardin umunsi umwe. ego Umumamwe arahansanga. Harambaza Patrick. Kuri kudatangura ibiganiro bya channel yiwawe. Ndamubwira biratwaye amafaranga menshi. Reka. Arambwira angahe. Tanayo nari mfite mu mutwe. Kumva gusa sinari kubera nabona yuko bigoye. hano kwizera ko ariko Kwise urumva nararaba arambwira wewe Ego. ngira ibikenewe utangure. nukuri Ndatangura nta kamera nta kenera kimwe. Mugabo ndavyemera. Ego. Kubera ko wari umugambi w'Imana. cyane Abantu bariyongereye ku mwanya mutoya. Ikiganiro cyane yanje igeze ko abantu 4,500 sindakwiza umwaka. Ikintu cantangaje cyankoze ku mutima aho n'abantu bampamagara bagiye kwihana. cyane Iyo umuntu amamagaye ngo ndi mu Buganda numvishe gandi uyu munsi numva ndi kure n'Imana nukuri ndashaka kwatura. ego Umuntu akampamagara ari mu Rwanda ukundi akampamagara ni mu Burundi. Kuva ntanguye ikiganiro madame mfitse amatelefone no kubwira mfise abanyandikira mfise abantelefona Imana ndagira ubuntu HTV n'abantu beza ndashimi televiziyo HTV barampa ibiganiro ku televiziyo. ego Ivyo biganiro bari kuri Canal Canal Plus. ego Ni ukuvuga ngo abari mu Rwanda barandondera, abari mu bihugu bitagira uko bingana bakampamagara, abari hanze abari muri Canada abari muri Amerika bakampamagara. Abo bantu nta namwe twahuriye. Ni ukuvuga ngo ndavyuka mu gitondo gashira ikiganiro hariho abantu bagitegereje bakirindiriye kugira ngo bumve ijambo basenge babone kuja mu bikorwa byabo. Narabonye impact ikiganiro cyagize ndavuga Mana ni wowe ndagushimiye si jewe ni wewe wabikoze. Ndashima Imana kuganira ijambo ry'umunsi. Nukuri abatari bake barashima Imana kuri ico kiganiro najewe ndashima Imana. None Patrick gira akajambo kanyuma ko gushikiriza abakunzi banyu. Ego abakunzi bacu ndabakunda cyane mwe muhora mukurikirana ibiganiro byacu nawe ubaye wa mbere tumvise no munsi ndagusabye ikiganiro kijaho kare saa 10 zo mu gatondo kugira ngo umuntu navyuka basi afata iminota 10 cyangwa 8 nufata rya jambo ubisengeremo ubone kugenda kubera nasanze abantu atumvirije ijambo arumviriza ibindi kandi ibindi bidafasha umuntu wiwe w'imbere kubera ko umuntu wacu imbere ahindurwa musha n'ijambo ry'Imana n'indirimbo no kumugaburira. Bavandimwe ndabakunda cyane ndakunda ngene muhura mukurikirana ibiganiro byacu mushishikare. Patrick ndamushimiye cyane Imana yo mwijuru ibaho umugisha Patrick. Amen. Ibandanye yagura Hallelujah. Kandi
uko bukeye uko bwije mugume mubona Imana mu yindi shusho kugeza ibihe n'ibihe ubuzukuru n'abuzukuruza banyu ibihe byose namwe bakunzi bacu nukuri turabashimiye cyane cyane. Yesu ngo yahora agendera mu mihana iyo ruguru mu misozi cyangwa akagendera no mu bisagara kandi ngo yagenda avuga ubutumwa akiza indwara zose ngo n'ibimuga byose akabikiza akabimugurura akababwira ati haguruka ikorera ikirago cyawe utambuka ugenda. Woba uri muri ibyo bihe, woba ufise indwara y'umubiri, mbega hoho woba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, haguruka umwizere ubuzima bwawe buhinduke, ubuzima bwawe bw'impwemu, ubuzima bwawe bw'umubiri. Imana igukorere icyo yisabye, Imana ibaha umugisha, tuzoba dusubira murakoze. Numvise mugezi wanjye ashima, hanyibutse imbaraga zawe, kandi nanjye mfite icyo cyifuzo, oya sinatahamara amasa. Tuganezerwa mu matwi. Bihora binshikira. Arashimye kuza. Waje. Bihora binshikira. Tugeze profit. Waje. Umuhamagaro wo gukorera Imana.